Ikaze bakunzi ba Look Media, ikaze bakunzi ibiganiro vy'inkino, bakunzi ibiganiro vya sport bica kuri Look Media, bakunzi ibiganiro vya Look Sport, bakunzi ibiganiro vya MIDWEEK, bakunzi ibiganiro vya Mumenye, bakunzi ibindi biganiro vyose bica hano kuri Look Media. Ubu ni umwanya mwiza w'ibiganiro ca sport, ariko atari Look Sport. Sinaza ko mwabaze kuba mumenyera ko ku munsi wa kane ni ikiganiro ca MIDWEEK canke hagati mu ndwi canke mi-semaine. Ikiganiro ca MIDWEEK uno munsi tuzaganira ku makuru y'inkino atandukanye. Ndi kumwe n'umutumire musanzwe muba mwaramenyereye, amaze gushika hano kenshi muri studio za Look Media mu biganiro vya Look Sport ndetse no mu biganiro vya MIDWEEK. Reka nongere ndamuha ikaze muri Look Media, nongere ndamuha ikaze mu biganiro MIDWEEK. Abaramutse yongere anabidondore, naza ko hariho abataramenya. Ku mazina nitwa Derike, ari abari basanzwe bamenyereye. Nkaba nongeye kubashimira kuba mwasubiye kumpamagara muri studio za Look Media, nkaza tugasangira ikiganiro ca sport. Nibaza ko tugiranire ibihe vyiza muri uno mwanya. Ni ikiganiro ca MIDWEEK cyo kuri uno munsi. Tuza kuganira ku makuru y'inkino avuga ku mugabane wa Bulaya. Uno munsi ibihugu bigiye abakinyi bavuye muri trêve internationale, abakinyi bavuye mu ma sélection nationale, benshi bari mu ma éliminatoire ya Coupe du Monde. Naza ko bamaze kuba basubira mu migwi yabo. Amahiganwa agiye gusubira kubandanya, amahiganwa atanu, ndiko ndavuga English Premier League, La Liga Santander, Italian Serie A, Bundesliga ndetse na Ligue 1 agiye kubandanya yose uko ari atanu. Nibaza ko tuza guca hirya no hino amakuru y'inkino, ariko haravugwa inkino zitekanijwe, abakinyi bariko barigenza neza amahiganwa atanu. Mbega inyuma ya trêve internationale imigwi imwe igiye kubandanya yigenza gute mu mahiganwa yabo? Abakinyi bamwe bavuye mu migwi serukira bihugu, eske bazobandanya bigenza neza kugira ngo bazoshobore kuronka amahirwe yo kuja mu gikombe c'isi cyo mu mwaka wa 2026? Nayo makuru tuza guca hirya no hino. Jewe Alex Ndongozi ndi kumwe n'umutumire wanje. Reka tumire amateka duheze tugaruke nido yiganiro cyacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda kw'ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekoni bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata vyose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka, reka twinjire mu idonido y'iganiro cyacu. Naza ko tugihere twavuze ko tuza guca mu mahiganwa atanu, turabe uko ibintu bizoba byifashe inyuma ya trêve internationale, n'amahiganwa aje kuba atangura, n'amahiganwa aje kuba asubira kubandanya. Muri La Liga Santander bazoba bari ku ndwi igira 9 muri La Liga Santander. Uno munsi ni umugwi FC Barcelona uzo bikurikira ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 10:15 bariko barakina n'umugwi wa Girona. Real Madrid zo biri mu kibuga ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 3 bariko barakina n'umugwi wa Getafe. La Liga Santander nibaza ko Real Madrid ije kugaruka, sinzi ko Kylian Mbappé azoba mu rukino rw'ejo. Real Madrid no munsi ni ya mbere kuri classement ya Liga Santander. Twitege iki kuri Real Madrid muri umwaka w'ino? Ni Real Madrid kuva uwo mwaka w'inkino utanguye iriko iraba decisive cyane ku match iriko irakina. Ku match imaze gukina, imaze gutakaza match imwe. Vyerekana ko ni ekipe itandukanye n'iya saison iheze. Ya saison iheze ya Real Madrid tutabona ivyiriko irakina mu gihe hari ifizwe n'umumenyereza Carlo Ancelotti. Ariko Carlo Ancelotti nawe ni yari muri Real Madrid, yasaba abakinyi bakambwira ati koresha bufise nibo batwaye igikombe ca Champions League. Ariko ubu haje uyu Xabi Alonso arempoza uyu President Perez, arambwira ati je ndashaka abakinyi aba naba, naho bamwe atagiye arabaronka bivanye n'ivyo yashaka. Ariko wewe aravuga ati nzogerageza kuri abafise, hama ndabe yuko natwe ari byo tuzoshikana kuri ivyo. Kandi nivyo turamaze kubibona. Uyu Arda Güler agishika yaravuze ati uyu niwe mukinyi ngiye kubakirako kuva muri Coupe du Monde Club muri Amerika. Uyu Arda Güler yaje kwinjira mu rukino rwa mbere bari bakinye, tubona ubwo rukino yinjiye mu gice cya kabiri, asubiriye Rodrigo yitwara neza. Kuva ico gihe ntarasubira gusiba mu kibuga.
baza kumuzanira uyu Carreras nawe ariko arempoza ariko arerekana ko hari ibyo ashoboye. Ubu Real Madrid ntizosubira kwibaza kuri Mendy, ntizosubira kwibaza kuri Fran Garcia mu gihe Carreras ahari. Bamuhaye Trent Alexander-Arnold, nawe ni umukinyi mwiza naho muri iyi minsi ariko arakarirwa n'imvune. Ni Real Madrid rero turiko turabona iriko irashaka kwiyempoza igihe cyose iri mu kibuga. Tubona Real Madrid, tuvuga ni Real Madrid igiye gukina, igiye no gutsinda. Kylian Mbappé ariko arabafasha, afisa ibitsindo byinshi muri La Liga. Eka no kwisi ari mu bakinyi batatu bafise ibitsindo byinshi. Ico ni cerekana ko Real Madrid hariho ibintu iriko irerekana. Kandi twabonye na Vinicius yatanguye sezo bari mu myidogo ikiniki, ariko bari karagaruka muri forme ziwe. Umuntu tutarabona neza ni Rodrigo, ariko ni Vinicius, ni aba ba Chouameni, Kylian Mbappé, Arda Güler, Valverde, aba ba Dean Huijsen, turiko tubona biyempoza neza muri systeme za Xabi Alonso. Rero ni Real Madrid iyi sezo novuga ko hari vyinshi izotanga bisumba ivyise ziheze. Ya ni Real Madrid ndaza ko wavuze ko imaze gutsinda urukino rumwe, ariko ni Real Madrid bavuga ati inkino zose yatsinze ni inkino bariko bakiniye n'ubwo n'imigwi mito mito. Ora ko baje gukina urukino rukomeye derby Madrid baza gutsindwa na Atletico Madrid ibitsindo bigera kuri 5. Ubona ko novuga ngo ntabwo Real Madrid abantu bavuga ko itarakonvenga. Nawe ni kubibona. Ubona ko iri kwitsinda imigwi mito mito, imigwi ikomeye bizo bigorana. Real Madrid twibuke yuko igihe cyose Atletico Madrid ni equipe tuzi igihe cyose igora Real Madrid. Je kuba Atletico yaratsinze Real Madrid ego hariho faiblesse vyerekanye. Kandi na Xabi Alonso yavuze ati nta cyitwazo dufite twatsinzwe, ahubwo dutegura ibiri imbere. Rero kuba batsinzwe na Atletico Madrid bagatsindwa ibitsindo 5, ego hari ikintu vyerekana. Bamwe baravuga ati ni Real Madrid taratwereka ubukomezi bwayo ku nkino zikomeye, ko twabonye no muri Coupe du Monde itsindwa na Paris Saint-Germain 4-0, ije ikuye na Atletico Madrid itsinzwe 5. Ego hariho faiblesse bafise, ariko iyo faiblesse nyene niyo Xabi Alonso ashaka kubikirako. Hahandi hari amakosa ariho nyene baba bakosora. Kubera equipe itari kiratsindwa nta kosa wobona. Muri ko muratsindwa umwana umengo byose ni sawa. Igere mwatsinzwe hageze ko mwari mukeneye iyo ntsinzi, niho ukibona ko hari ikosa mwagiye ko bari kwaratsindwa kare bagatsindwa na Atletico Madrid. Ni kintu cyanyeretse ko Real Madrid hari ibintu byinshi kwene yo gukosora. Kubera Real Madrid twabona batarakina na Atletico Madrid yari Kylian Mbappé, yari Arda Güler, nibo twabona. Usubu kuva urukino rwa Atletico Madrid ruheze twabonye Vinicius mwiza muri Champions League, tubona ariko aragaruka mu bihe vyiwe neza. Rero kuba inkino zikomeye zibiri bamaze gukina na equipe zibiri twavuga ko zikomeye barazitakaje. Jesse Novu ego muri Coupe du Monde de Club yari Real Madrid novuga igiye kubakira ku kintu, novuga ko yari equipe atoye, novuga ko ari equipe nationale bari bamuhaye Xabi, ko equipe uteguye indwi imwe mugaca mugenda gukina. Sinumva ko abakinyi buba bari bamaze kuba fit mu mutwe, babonye ko systeme yabashobora kuyikina. Ariko ubu ni buke bariko baraza buke tuko turabona Arda Güler yiyempoza, ama pass decisive afise menshi, Kylian Mbappé afise amagoli menshi, Vinicius ariko aragaruka. Ego inkino zikomeye twarabonye zarabagoye, ariko je ndemeza neza ko Real Madrid y'umwaka itandukanye n'iyo mwaka weze, kandi turindire no mu minsi barakina El Clasico. Tuzobona Real Madrid itandukanye, mu gihe naho byogenda kuri Barca batsinda. Tuza tubona ko Xabi Alonso ari wa mukoci wo kuma equipe matoyi kuri equipe zikuru nawe vyamunaniye. Ya ni novuga ni Real Madrid no musi abamaze kubivuga abakinyi bashasha baje ko bazana umengo ni kuko no musi kuma ko twari tuzi ino trio twatona Mbappé, Rodrigo, Vinicius, ubwo se Rodrigo ntako arakina Franco Matatono. Jude amazigiye atari ko arakina nawe nyene sezo yabaza ko yaramaze imisi ari mu mvune. Eske uno musi ugereranije ukompaye majama make ukompaye ino Real Madrid ya Xabi Alonso na Real Madrid ya Carlo Ancelotti, ubona gute? Jenda Real Madrid ya Xabi Alonso ni Ancelotti yari afise Real Madrid y'abakinyi wenyene yaravuga ati je uyu mukinyi Rodrigo, duhere kuri Rodrigo ari umukinyi tuzi ko umwanya yinjirira cyangwa umwanya wose azotangurira ni umukinyi azokwimpoza akatwereka ikintu mu kibuga. Tuyibuka dusunyuma gatoya kuri match ya Manchester City aza gutsinda ibitsindo 2. Benzema amuhe penalty kambwa ati yitere wewe, yari kuba atsinze ibitsindo 3, ariko aravuga ati ni uri muri dere yitere. Ico gihe Benzema ariko arondera Ballon d'Or. Ni Xabi Alonso nawe araje, tubona Rodrigo ntari mu bintu by'ariko aramukinisha,
arashiramwo Mastantuono avuyemwo haza Brahimi, Rodrigo tumumenyereye ubu asubirira Vinicius, kandi Vinicius ni umuntu tuzi muri Real Madrid, yarahubatse izina, ni vyinshi yakoze muri Real Madrid, kandi nubu umumenyereza wese wozana muri Real Madrid Vinicius twamubona mu kibuga. Ariko dusubire inyuma kuri Ancelotti yari umumenyereza afite Real Madrid twari tumenyereye, ntitwari tuzi Real Madrid ikindi, yari Real Madrid irazibira, ariko irakuzibira nayo ikagutsinda. Yatwaye na Champions League akina atamwataka afise, ari Bellingham akina nk'umufonefu, ariko Champions League baza kwitahana, bazana uyu Mbappe, ariko biramwankira, baraheba baramusezera, bazana Xabi Alonso, ariko bamusezereye mu gihe nawe hari abakinnyi yashaka kongera ngo muri ekipe yiwe barabamwima. Rero ni Real Madrid yubu, ego Real Madrid yubu irakina, ariko jewe n'ubu Real Madrid sindayibona ya Xabi Alonso, sindayibona hejuru ya Carlo Ancelotti. Kubera Carlo Ancelotti gufata ekipe imyaka 2-3 atabakinyi 5-6 bongeyemo, babandi nyene ugatwara championnat, ugatwara Champions League, ekipe ukaronka abafavori 2 muri Ballon d'Or utwara, aba ba Carvajal bose babaharura nk'abafavori, ariko tugaza tubona ubu Xabi Alonso yaronse umukinyi wese yipfuza, sauf umukinyi yari yashatse umukinyi wo hagati, ariko baramumwima, aravuga ati n'abahari ni benshi banze ukoresha abo. Rero kuri ubu je ndabona Carlo Ancelotti ari yakonverse cyane, ariko reka na Xabi Alonso tumuha umwanya ko na Carlo Ancelotti agitangura ntiyatanguye neza nawe. Reka tuje kuri FC Barcelona nyine izo bikirakina ku munsi, Barcelona izokina ku munsi w'ejo, ku munsi wa gatandatu hirya y'ejo, ku munsi wa gatandatu izo bikirakira nuvuga ngo umugwa wa Gihona, azo ari derby ya Barcelona. Girona nyine sanze ari umugwa wa Barcelona. Ni FC Barcelona idahagaze neza muri no misi, kuko ika gutakaza urukino muri La Liga Santander, urukino rwa nyuma batakaje n'umugwa wa Sevilla, batakaje match muri UEFA Champions League mande mugwa wa PSG. Nibaza ko ni FC Barcelona uno musi arabakinya nyine batari, uno musi twaje tubona muri Notre Dame Daniel Mo yarababaye, Rafinha ntibizokunda ko atangura n'urukino rwo uno musi, sinzi Lamine Yamal ko azoba yabaye retabli nyene kuntu ze. Nibaza ko uno musi FC Barcelona tuko turaraba imvune zihari, ama performance ari récente, bivuga ngo match ziheruka 2 canke 3 FC Barcelona ibona neza gute. Barcelona ni equipe duhere ku mwaka uheze, ni equipe ku mwaka uheze yadukonvince twese, twari tuzi ko ari na equipe ishobora gutahukana Champions League, yariyo iri favori na Paris Saint-Germain. Twabona ko finale ari Paris Saint-Germain na Barcelona, ariko Inter de Milan iza kubankira, iza kubakuramo. Ni Barcelona umwaka uheze bakoresheje inguvu nyinshi, ariko izo nguvu nyinshi umusaruro bashaka hakuru siwo baronse. Kwera equipe zose turazizi zikuru zishaka Champions League hakuru, kwera equipe twe Champions League twese tuzatuvuga ni equipe ya mbere ku isi. Kwera ubu muri no mwanya Paris Saint-Germain twese ntarimo tokamutse ari equipe ya mbere ku isi, equipe iza gukina na Barcelona ikayitsindisha hafi equipe B. Rero ni Barcelona tubona iyi saison je kenshi no izi mvune bariko baragira abakinyi no vyita uburuhe bw'umwaka uheze. Ni Barcelona kandi tumenyereye, twabonye Pedri akiduga muri equipe ya mbere, yakinye inkino nyinshi sezikurikira aca mu mukinyi w'imvune gusa. Ni Lamine Yamal nawe mwaka uheze yarakinye inkino nyinshi muri Espagne, bakamutuma ko afise ibibazo, n'ubu bije gukwega ingorane muri Barcelona, aho Hansi Flick hageze igihe bamuhamagara babwira ati turabasavye ntimumukoreshe cyane kubera turamukeneye. Rero ni Barcelona, Rafinha umwaka uheze yakoresheje inguvu nyinshi, match nyinshi muri we, yitanga uko ashoboye kose, ariko wa musaruro nyene bashaka ntibawuronka. Rero Barcelona ubu mwaka nabo bari baje bavuga ati ihangiro ryacu ni Champions League, ariko bagaca batanga kuja mu mvune. Lamine Yamal ubarika vunika utuvune twa hato na hato, kandi izo mvune za hato na hato nizo zikwega imvune zirezire. Kubera nk'ubu Barcelona irafise urukino izokina na Real Madrid, kandi kuja gukina na Real Madrid udafise umukinyi nka Lamine Yamal ni ikintu coba Real Madrid yobiyorohereje gose. Ubuze Lamine Yamal ubuze Rafinha, ariko twabonye bagarutse mu myimenyerezo, ego baragize recruitment ya Rashford, kandi Rashford ariko aritwara neza, ni sawa, ariko ni Barcelona turiko turabona bariko baravunika gose, kandi nabo bavunika babura basubiriza. Ni ikintu je namye mbona kuri Barcelona, ego bararonse umusubirizi wa Rafinha, Rashford ariko arakina neza, ariko nta musubirizi wa Lamine Yamal bararonka. Ni nko mu gihe Barcelona bogira nk'imvune ya Pedri, nta wundi mukinyi boronka. Rero uru rukino rwa Girona
kuba bagiye gukina na Girona kandi ari na derby ni Girona twabonye mu myaka 2 iheze yaje gutsinda Barcelona ari retour ari itsinda ibitsindo 4 kuri 2 na retour batsinda 4 kuri 2 nyene rero equipe zose turazizi igiye kuri derby ni equipe ivuga ati n'urukino tugiye gukina kandi hari ico natwe tuzokwereka abakunzi bacu rero derby kenshi jewe ndayifata nk'urukino ruba rukomeye peu importe equipe uko bimeze na Girona ntizogenda ivuga ngo tugiye guhura na Barcelona ngo tugiye gutsinda oya ahubwo bazogenda bavuga ati tugiye gukina derby natwe tugiye kwereka abakunzi bacu ko hari ico dushoboye rero ni Barcelona tubona kiratakaza kuri Sevilla gatsinda ibitsindo 4 ni Barcelona tubona ifise ikibazo muri defense centrale cyane ni Barcelona tubona Barden haragaruka ku rwego rwiwe Kunde ni sawa ku Barca nawe ariko arabura umuntu bakinana burya kuba Inigo Martinez yaragiye Barcelona ni kibazo yagize ni Arojo igihe cyose akinye muri Barcelona nta mukunzi wa Barcelona gena ati doga ati uyu Arojo namugurisha rero kuri ubu ndabona Barcelona aba bakinyi babo ngende ngo ko batagarutse hakiri kare ni Barcelona biriko birayigora ya kundwi izokurikira nuva itariki 26 z'ukwezi kw'icumi ni azori kwa Mungu ukurikira azori El Clasico baza ko El Clasico ya mbere muri no saison nshasha ni El Clasico ku mwaka uheze ni Barca idominye cyane yasinze Real Madrid iciro nyinshi uno musi ino Clasico tubona gute iyi Clasico twitege kwiki novuga ko ari Clasico itandukanye n'izo mwaka uheze kubera mu mwaka uheze Barcelona bagiye gukina Real Madrid urabona ko abakinyi ifitiye icyizere bavuga ati Real Madrid naho twokina imisi ingana gute ntibopfa dutsinze rero kuri ubwo ni Clasico iratandukanye kwa na Real Madrid iri kiragerageza kugaruka mu bihe byayo yereka abakunzi bayo ko nayo ihari kandi kwereka abakunzi bayo nuko Barcelona itsinda kwanza nuko Real Madrid itsinda Barcelona kandi Barcelona yo kwereka abakunzi bayo katahiraje nuko Barcelona itsinda Real Madrid rero urwo rukino ruzoba ruvuze vyinshi kuri Barcelona ruvuze vyinshi kuri Real Madrid kandi ruzoba ruvuze vyinshi kuri Xabi Alonso kwa niyo El Clasico ya mbere azoba kinyi rero kwa El Clasico yiwe ya mbere jewe ndabona ko ategerezwa kuyitsinda kugira garure ikizere mu bakunzi kubera abakunzi ariko ratsinda Barcelona bavuga ati uyu muntu vyanze mu mwaka weze Carlo Ancelotti bose bamwankiye kuri El Clasico ni gute equipe uyitsinda 2 kubusa igakizika kugomboreka ikanagutsinda kandi ikagutsinda yakurushije rero ni Real Madrid itegezwa konveka abakunzi bayo ikerekana kiri kiragaruka mu bihe byayo kubera igatsinda abakunzi ba Real Madrid batanga kuvuga ati uyu Xabi Alonso mwatuzaniye nuwo gukina n'izi equipe zitoya za Getafe za Girona so gukina na Real Madrid na Barcelona mu turondere rundi mumenyereza kandi twaba tuzi Xabi Alonso n'umwana wo muri Real Madrid yarahakiniye igihe kinini kandi hafise palmarès nini rero biramusaba gutsinda Barcelona turabizi yarayitsinze ari umukinyi ategerezwa no kwitsinda ari umumenyereza kugira abakunzi bazovuga ati ivyo yakoze ari umukinyi abikoze ari n'umumenyereza ya na amakuru kwavuga muri La Liga Santander hazoba hari inkino zitandukanye kuruga bitandukanye agushika uno munsi ku nkino 8 zimaze gukinwa Real Madrid iracari ya mbere n'amanota agera ku 19 FC Barcelona ifite amanota Real Madrid ifite amanota 21 FC Barcelona ifite amanota 19 Villarreal bukaba cya gatatu amanota 16 Betis amanota 15 Atletico Madrid bukaba cya gatanu n'amanota agera kuri 13 na amakuru kwavuga muri La Liga Santander reka twerekeze muri English Premier League nyuma kuva muri La Liga Santander turabe naho uko bizabyifashe bazoba bari kundwi novuga ngo igira 8 hazoba ari inkino zitandukanye inyuma ya trêve international novuga ko ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 7:30 ni Chelsea izotembera mu Rwanda Nottingham Forest ni Sunderland izoba yakiriye umugwa Wolves Burnley izoba yakiriye umugwa Leeds United Crystal Palace izoba yakiriye umugwa AFC Bournemouth Brighton and Hove Albion izoba yakiriye umugwa Newcastle United Manchester City Etihad Stadium izoba yakiriye umugwa Everton Fulham izoba yakiriye umugwa Arsenal Tottenham Hotspur izoba yatembereye umugwa Aston Villa Liverpool izoba yakiriye Anfield Road Park umugwa Manchester United ku munsi wa mbere urukino rwa nyuma rw'indwi igira 8 ni London Stadium umugwa West Ham United izoba yakiriye umugwi wa Brentford ni English Premier League tugiye kundwi igira 8 inkino ziramaze guhera ku rutonde turazi ne rumeze ino English Premier League no musiko baragute ni English Premier League iyi sezo tubona ama equipe menshi yaje yahinduye ibintu byinshi dore nko kuri equipe ya Arsenal ifite ikibanza cya mbere ni equipe tubona ko mu mwaka uheze ibyabagora uyu mwaka barabikosoye kwa ni equipe ya Arsenal twabonye igihe cyose muri
kuva Arteta yifashe byaramutwaye go nk'umwaka umwe, ariko iyindi myaka twaramubona aza muri equipe zibiri za mbere zitatu, twaramubonye agwanira ikibanza ca mbere na equipe ya Manchester City, agwanira ikibanza ca mbere na equipe ya Liverpool, rero ni equipe ya Arsenal tubona ko umwaka wezi vy'abagora cyari ikibazo cy'umwataka kwera bakina afise uyu Kai Havertz nk'umufone kandi twari tumenyereye nk'umukinyi akina ku ruhande cyangwa akina numero 10. Rero ni equipe ubona ko ya Arsenal iyi sezo hariho byinshi ariko barerekana ego uyu Gyökeres bazanye nta bintu byinshi ariko aratanga muri no mwanya uyu mwanya hamaze, ariko ni umukinyi ubona ko Arteta afite ikizera avuga ati uyu mukinyi genda mwizeye mu minsi iri imbere hari byinshi azotwereka biryohera abakunzi ba Arsenal. Kandi ni iki kibazo Arsenal yahora ifise twakibonye kwa Manchester City baje gutakaza Champions League atamwataka afite ariko Guardiola avuga ati iyi nanje seziza ntegerezwa kugura umwataka. Rero ni Arsenal ndiko ndabona jempa amahirwe cyane yo gutahukana iki gikombe ca championnat. Ni equipe ya Liverpool tubona ko iyi sezo yego yaratweretse match za mbere nziza, ariko igeze kuri Crystal Palace bakina Liverpool natarukinira atakanze. Ni Crystal Palace yacize itsinda Liverpool ibitsindo 2-1 vyerekana ko Liverpool nayo ariyo fresher kiratakaza ikija ku rukino rwa Chelsea na Chelsea nayo irazi itsinda Liverpool ibitsindo 2-1 nyene ku munota wanyu, ariko cyo twibaza none Liverpool tuzi abari babanje gutakaza no muri Champions League cyo twibaza kuri Liverpool iriko iratakaza kuri Crystal Palace, itakaje kuri Galatasaray, itakaje na Chelsea. Cyo twibaza ni Liverpool ni biki iriko iratwereka muri no season, kandi twari tuzi Liverpool itandukanye niyo twari twonye umwaka weze. Ni Liverpool yaguze abakinyi benshi, Florian Wirtz miliyoni 150, Isaac miliyoni 150 zirenga, uyu Ekitike miliyoni 90 na gushira ku Gyökeres mu miliyoni 60 na Frimpong miliyoni 60. Ni Liverpool rero tubona kocha umwaka weze yakoreye ku vya Jurgen Klopp yaraje arubaka equipe aragenda mu nyuma kocha nawe acaraza yego yaratweretse uyu Gravenberg hagati yarakinye neza yagize sezije umwaka uheze nawe mukinyi ari kugira umukinyi waseze kwa ni umukinyi yempoje yerekanye inguvu nyinshi, ariko aje tubona ko cisezo Makaristeri umwaka uheze yari umukinyi mwiza, uyu Soboslai yari umukinyi mwiza, ariko aje tubona Soboslai kakina nimero 2 tubona uyu Makaristeri arika n'umukinyi akina cyane kenshi asimbuye, ariko aje tubona Florian Wirtz yaguze miliyoni 150 amaze gukina nkino indwi nta pass decisive afise nta gitsinda afise. Jesse numvuge n'umukinyi twamubonye sezo imwe agaca kugira miliyoni 150, ugaca ufata umukinyi twabonye muri guhera muri Brighton ari umukinyi mwiza agenda muri Coupe du Monde ari yerekana ari kumwe n'umugiserukira rwa Argentine, ariko agacaza bacumugira mu bench rero umukinyi tubonye sezine ngo motifu nuko amuguze miliyoni 150. Jabwe Liverpool ndabona ikibazo yari ifise ego bari bafite ikibazo cya nimero 9 seziheze ko twabonye Jota yaheruka gupfa twamubona kenshi asubirira, tukaja tubona bariko bakinisha nimero 9 uyu Luis Diaz kandi tumuzi nk'umukinyi ku ruhande kugira Gakpo yironkera ikibanza ciwe agifatisha, ugaca ufata uri kocha uragurishije Elliot twamubona aza asimbuye atsinda abakinyi benshi atsinda ibitsindo vyinshi n'umukinyi mwiza, urekuye Tsimikas gumanye Robertson yaratanze ingufu ziwe zose ntaca tahaye Liverpool gusura mugumanyire ku uyu mwana. Trent Alexander-Arnold yagiye urazanye go Frimpong ni sawa, ariko Frimpong nawe ariko aravunika, tugaca tubona uri kwakinisha Soboslai kandi tuzi uyu mwana Bradley ahakina neza. Rero ni Liverpool turiko turabona kocha hariho fresh ariko aratuma Liverpool itakaza kandi to itakaje kubera tuje nko kuri nimero 9 ofise Ekitike yatanguye sezatsinda tumubona muri match ameze neza, ariko ciza na Isaac aje sezo yaratanguye nta precision yagize, ariko gace tumubona ari mu kibuga Ekitike uriko muramushira hanze bigaca tukaza tubona Isaac n'umukinyi umenga araremerewe n'umukinyi umenga ararusha nta kintu ariko arahari Liverpool ego arashobora arafise igitsindo mengo kimwe batari bibiri, ariko twibuke ko Ekitike kuva sezo yagatangura niwe mukinyi twumvise cyane gusumbana Mohamed Salah. Rero ni Liverpool tubona ko uyi sezo kocha adahinduye mentalite adahinduye ibintu byinshi nawe biriko biramugora. Kwa tuja kuri equipe ya Manchester City je nayo ndemeza kare equipe iri favori ku gikombe. Ni Guardiola yatanguye sezo ameze nabi, abakinyi yaguze abakinyi bose bavuga ngo uyu Cherki sumukinyi ego yaciye avunika, ariko je ndemeza ko Cherki ari kumwe na Guardiola azotwereka urwego rwo hejuru. Twatanguye Phil Foden tumona ari ku ntebe y'abasimbura, ariko ubu nawe ari mu bakinyi batangura mu kibuga.
ni doku yatanga atwereka saison nkeka ataragira no mu buzima bwiwe ni Erling Braut Haaland ariko atwereka saison ikomeye cyane gose ni uyu aba Ruben Diaz aba Bernardo Silva we gihe cyose twamatumona ari mwiza muri Manchester City n'uyu Tijani Legendas yakuye muri AC Milan n'umukinyi jembo namwo style ya De Bruyne n'umukinyi akina box to box n'umukinyi ubona arazibira arakinisha abandi rero ni Manchester City nk'amahirwe cyane rero kuri izi equipe zikomeye zitandatu nka Chelsea ndayibona kuva saison iheze ni kocha n'ubu tutarabona abakinyi 11 batangura mu kibuga ni equipe n'ubu ntawuzi 11 equipe nk'ubu nka Manchester City bavuga ati abazotangura mu kibuga naba Arsenal naba ariko Chelsea kuva saison iheze match zose bakinye twaje tubona abakinyi bashasha ubukinye uno munsi ejo si wakina then ni kocha wa Chelsea turabona ibintu ari mwe gwara twya ku Diamond Club ariko nivyo cyabisigura ko ari Chelsea twovuga ko ikomeye gose kwere yahuye na ego finale yahuye na Paris Saint-Germain itsinda bine ariko ni Paris Saint-Germain je nemeza ko yari irusha kwera ingufu bakoresheje muri Champions League ugacugenda no muri Coupe du Monde Club na n'uyu mukocha wabo yari yababwiye ati jewe nta pressure ndabasize ko gutwara igikombe aho tuzogarukira naho nyene ico nashaka twaragitwaye rero Chelsea ndabona ntirankonvenka neza nta kintu iranyereka igurikira iratsinda ikanatsindwa rimwe ariko ntirankonvenka tukaba tugaruka kuri equipe ya Manchester United yo nta byinshi nayivuga ko kubera ni equipe kuva seziheze nta kintu kimwe iratwereka kocha aguma yihagarako ku ma systeme ya 3-4-3 ariko tubona ko vyanse ni equipe vyayankiye kandi nawe ari mu bakocha bahaye abakinyi bose yipfuza nta mukinyi yipfuza yabuze kandi aba bakinyi baguzwe amafaranga menshi bavuye banashimwe muri equipe zitoye rero reka turindire turabe ko hari ico azokongera ko muri iyi saison cyane bizobandanya vyanka ariko sinzi ko abatwara Manchester United bazokwemera ko equipe izoguma itsinda hama bagumane nkuko bavuga ngo bazomugumana ntibazokwemera ko iguma itsinda hama bagumane kanka bakunzi bo nyene bavugume bavuga ati kocha niwe kandi babona ariko baratsinda rero mbona tworindira twaraba gusa iyi Premier League y'umwaka jewe equipe cyane cyane mpamahirwe ni Arsenal ama Manchester City ya kumusi w'Imana azari urukino rukomeye hagati mu gwa Liverpool azari Anfield Park mu gwa Manchester United naza ko ni imigwi ibiri uno musi sani igwaye yose Liverpool nayo ni musi yagwaye kuko umaze gutakaza inkino zitatu zikurikirana birerekana ko form atari nziza urukino rwa Manchester United na Liverpool ni urukino ni derby tumenyereye ku isi ikurikiranwa n'abantu benshi cyane ni Manchester United twabonye mu myaka iheze Liverpool yarazi gatsinda Manchester United itsinda indikubusa ibitsinda indikubusa aho equipe urumva ibikurusha gose ni Manchester United tuko turabona uwo mwaka nta kintu riki yatwereka kirenze cyo mwaka uheze itsinzi no munsi tuba tuzi ko itsinzwe inkino zibiri zikurikirana hambwa zitsindwa kwa gatatu ni Manchester United muri Carabao Cup yakuye mu equipe kinini cyaro cya kane ni Manchester United tubona Ruben Amorim ngo narimeje kwivuga yarase guhindura system aguma yitirira kuri system ego yaramukundiye muri Sporting ariko ubu mu Bwongereza sinibaza aratandukanye gose sinibaza kijya system ya batatu mu Bwongereza hari ikintu yoguha kwera mu Bwongereza equipe ya nyuma irazi gatsinda equipe ya mbere equipe uko imeze kose irazi gatsinda nk'iyi Sunderland heruka kuduga yari maze inkino zitatu zine idatsinda kandi tubona yari Sunderland yempoze ariko iraji citsindwa na Manchester United abantu bose bavuga ati Sunderland twabonye iraji tsinde mani nayo itsinde byinshi mani abantu bose bayigaye ariko Manchester kiza iri yempoze rero Manchester United iragwaye Liverpool iragwaye ariko ubugwayi si bumwe Manchester United ubugwayi bwayo ibumaranye imyaka myinshi ibumaranye igihe kinini kandi ubugwayi bwa Manchester United ahantu buhagaze yego baravuga kari mu ndongozi iki ariko numumenyereza mu gihe wasavye bakinyi bakagugwa bakaza wewe uri umumenyereza ukabandanya bakinisha vya bindi nyene ukabona ko vyanse ukanka guhindura ni kintu abakunzi batoguhagararirako ni kintu n'abatwara equipe batokwemera ego baravuga ko bazomugumana ariko sinibaza ko bomugumana gumatakaza rero urukino rwa Manchester United na Liverpool reka tururindire turabe ariko jewe Manchester United nta mahirwe ndayihama nini yo gutsinda Liverpool naho twabonye ko uyu Ruben Amorim inkino nyinshi za equipe zikomeye arazikina neza
kandi azikinye neza abakunzi kenshi bacavuga ngo Manchester United yagarutse, ariko sivyo kwera ikihurana na Brentford igashitse ikatsinda 4-3 aho naho uri umumenyereza utsinda nkuru utotsinda ntoyi nta kintu kimwe uzobabwira. Rero urwo rukino rwa Liverpool na Manchester United nigo ruzosobanura umugwayi hagati ya Liverpool na Manchester United. Ya imbere ko tuva kuri Premier League ni haize imisi igera kuri indwi bon cette journée uno tugiye kuri 8e journée hama equipe hamwe twabonye ariko ari yerekana harandi twabonye yasubiye inyuma hari abakinyi twabonye ariko ari yerekana hari abandi bariko barasubira inyuma batari ku rugero twari twarindiye ko tubwira abakinyi batanu bona bariko barigenza neza gusumba abandi muri Premier League bitangwe n'uno munsi. Premier League turavye nko muri equipe ya Manchester City twese turamubona Erling Haaland na mukinya ariko arerekana ibintu vyiza muri equipe yiyo. Tuje muri equipe ya Chelsea uyu Moise Caicedo numukinyi tubona ko niwe mukasere novuga ubu kwisi wa mbere mu bakasere bose bahari je Caicedo ndemeza ko ari we wa mbere kubera ko iyi sezo wewe ugiye mu kibuga umenye ko ugiye kugwanira agashimwe ka mu match na Caicedo kora amaze kwitwereka kenshi. Tuje muri equipe ya Liverpool nyene Liverpool uyo mu Ekitike naho ubu bariko baramwikarita gatoya Ekitike aratwereka yari aratanguye kutwereka sezo nziza n'abatanguye kumushira hanze. Tuja muri equipe ya Arsenal uyu musore Zubimendi nawe ariko aragira sezo nziza. Aha uwundi mukinyi mbona ni uyu mukinyi wo muri Everton uyu munya Senegal Ndiaye numero 10 nawe muri abo bakinyi batanu mvuze nawe arimo nibo bakinyi mbona ko iyi sezo iri kibagendekera neza ariko bavyitwaramo neza. Ya mukurangiza reka duce mu Budagi gatoye ni match komeye cyane ni El Clasico mu Budagi canke abakunda kuvuga ngo Der Clasiques niko ita mu Budagi azo ari muri Bundesliga ni Bayern Munich izo biri kumwe n'umugwa Borussia Dortmund ni Bayern Munich tubona muri no debut de saison iri mu ma club ku mugana wo yateye ubwoba cyane barako Vincent Kompany ariko akora akazi keza mu gwa Bayern Munich kumwe na Mahokri yiwe navuga Luis Diaz ariko agira saison nziza cyane hariho Michael Olise nawe ariko agira saison nziza cyane muri Bayern Munich. Uno munsi ni Bayern na Dortmund naza ko ntihagaze nabi cyane ubwo munsi tubona ADM ariko aravuga cyane mu bakinyi ariko barigenza neza. Ino match tuyitege kwiki ni match nayo navuga ko ari match ibikomeye ku isi kandi nayo ndazirarabwa n'abantu benshi, ariko ni match twabonye ko kenshi Bayern niza nibiri hejuru gose ibirayidomina gose. Ni Bayern tuzi ko mu Budagi gutwara igikombe ntibikidutangaza gutwara igikombe ca champion, ahubwo itagitwaye biradutangaza tukavuga Bayern ni ikipe igikayitwara igikombe imeze gute. Rero ni Bayern iyi sezo itanguye sezo neza ifisaba hari keneye kwatsinda ibitsindo vyinshi. Ni Michael Olise ariko agira sezo nziza ino mu mwaka uheze yaravyerekanye hose. Ni Luis Diaz aje muri Bayern ashika yisante à l'aise ashika yitora neza nawe biriko bimugendekera neza. Rero ni Bayern ubona ko equipe yose bohangana iyi sezo iriteguye gutanga vyose, iriteguye kwerekana ko ari equipe nayo ku rwego rwo hejuru. Ariko jaje kuri Dortmund ego ni equipe nziza irafise n'abakinyi biza, ariko ni equipe ya Dortmund hariko aratangura kuzana imvururu kuri uyu mukinyi uyu Job Bellingham avukana na Jude Bellingham bivugwa ko abavyeyi biwe bariko baridoga kuba atamwanya ariko araronka. Ni umwana twari twiteze ko vyinshi twavuga ati ni Bellingham wa kabiri aciye muri Dortmund aciye aho mukuru wiwe yaciye tuzomubona nawe, ariko twara tubona atangwe gukina umwanya muto abavyeyi bariko baridoga nawe ariko aravyidogera, kandi twari tumuzi nk'umukinyi agenda kutwiyereka tuzovuga ati ni umuntu nawe ku isi yaciye muri Dortmund yahasize izina. Rero ni match ya Dortmund na Bayern isigura vyinshi, ni match bazogenda gukinira hari Allianz Arena kibuga ca Bayern, ariko ni match jewe igihe cyose Bayern izobigirira na Dortmund amahirwe ndayaha Bayern, kwa Bayern igihe cyose yamikomeye kandi equipe ya Bayern ni equipe tuzi ko ifisa abakinyi bo ku rwego rwo hejuru, urwego rwo kwisi. Ni babakinyi ngira hafi nka bose batangura mu kibuga turabona mu equipe nationale, kandi abo bose tubona batangura mu kibuga. Ariko ni Dortmund yagira afisa abakinyi, ariko nayo ubu Dortmund sinkibona nka equipe igwanira ibikombe, ahubwo ni equipe nayo novuga kiri muri business irazana umukinyi ikamutegura hama ikamusohora
kwa twabonye kuri ba Jude Bellingham aba ba Ousmane Dembele ba Sancho ba Haaland n'abakinyi benshi rero uru rukino ego n'urukino rusiguye vyinshi muri Bundesliga ariko n'urukino tumaze kubona ko Bayern yamaze kwifatira mu ntoki kora Bayern twama tuyibonera itsinda 4-0 bitanu nta gitangaro kiba mwana avuga ati ni Bayern tumenyereye ibikorera equipe yari yose bihuye rero ariko ntizoja twibagira ko niyi saison nko babivuze ni Dortmund nayo imeze neza kwera turabona ba Adeyemi n'uyu mwataka wabo uyu Serugiras n'umwataka mwiza umwakwezera vyerekanye abaye na meilleur buteur wa Champions League urumva ni equipe imeze neza kandi ni equipe mu buto bwayo novuga kari nego nta mahere ifise nka ya Bayern ariko igende muri Champions League harahishika kandi abakunzi be barahashima kwari n'umwaka yashitse muri finale ikina na Real Madrid abantu savyo bari biteze ni n'umwaka uheze aho yagarukiye ndazi barahashima kwera ni byinshi batanze rero uru rukino je no hamahirwe cyane Bayern kubera ko yaramaze novuga ko yaramaze nko gwifatira mu minwe kandi yifatiye n'irushanwa rya Bundesliga rero turindira ibizoba ku munsi wa Mungu ariko je ndabona neza ko equipe ya Bayern ari iri favori gutwara igikombe no gutsinda na runo rukino banashima uno musi Bayern washira mu migwi itatu ya mbere ikomeye ku mugabane wa Burayi wigiye mu gwa kangahe mu migwi ikomeye ku mugabane wa Burayi uyu mwaka Bayern no yankibanza cya kane cyangwa cya gatanu kubera ko turavye umugwi wa mbere ubu genda natora nka Paris Saint-Germain nta numwe tutovyemeranya umugwi wa kabiri nemeza ko ukomeye umugwi wa Manchester City je nawe ndemeza kandi mu mugwi ibiri ya mbere kwisi ikomeye umugwi wa gatatu nawe nogira umugwi wa FC Barcelona umugwi wa kane nawe ndawogira umugwi wa Real Madrid umugwi wa gatanu ni Bayern nta wundi mugwi jembo nawe za usumba iyo migwi nino ngace tugakwiza ikiganiro cyacu ca MIDWEEK cyo kuri uno musi wa kane reka ndabashimire mwebwe bwafashe kanya kudukirikira reka nshimire na mugenzi wanje yaje kudufasha kubashikiriza nanje ndabashimire cyane twagiranye ibihe vyiza nibaze ko muzokwama mu ntera iteka n'indi minsi nkaza tugasanga ibiganiro ca sport reka nshimire na mugenzi wacu mu ngabwi bw'ivyuma ni Ndagizimana Alpha Frambet yakwa dufasha kugira ngo aya masanamu mushobore kuyabona n'amajwi ndetse mushobore kuyumva mu bande mukihana ibiganiro bitandukanye mushikirizwe n'imbonesha kure yanyu ya Ruku Media naho utaha